Urugendo ku barundi baja muri Serbia wasubiriye kwibonekezamwo ibibazo bikomeye kuva mu ndwi iheze. Mu rukurikirane rw'inkuru zine duheruka kubashikiriza, twararabiye hamwe ingorane abarundi bagiye barahura mu rugendo rwo kuja muri Serbia kuva ico gihugu gikuyeho visa ku barundi bakigendeye bakamarayo iminsi itarenga 30. Ahanini twabonye ubusuma bukorwa n'abarundi basanzwe bari muri Serbia bakabesha abarundi bifuza kujayo ko babafasha kwinjirayo barinze kubaka amafaranga y'umurengera birira bo nyene. Twarabonye kandi ihohoterwa rikorerwa abarundi muri urwo rugendo iyo bageze ku kibuga c'indege ca Belgrade muri Serbia canke ku kibuga c'indege ca Istanbul muri Turkiya, aho bishika kenshi bagakubitwa, bagashaya, bakicishwa inzara, bakanywa gutwabo, hama bagasubizwa inyuma ubutarariye. Mu mezi aheze, inyuma yahize inkuru zigiriye ahabona, iryo totezwa ryaracureshe, haraboneka agahengwe, abarundi barasubira barinjira muri ico gihugu mu gihe bakwije ibisabwa. Biboneka ko iyo ngingo yo kwisubira ko igihugu ca Serbia itamaze igihe kirekire, kuko kuva mu ndwi iheze harasubiriye haribonekeza izindi ngorane kubafata izo ngendo, kandi ubuhoho zigahera ku kibuga c'indege ca Bujumbura, abarundi baja muri Serbia batarurira n'indege ibakura i Bujumbura. Muri iyi ndwi nyene turimwo, abarundi bashika 15 biteguriye kuja muri Serbia barasubijwe inyuma ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Nkuko twari twabikoze mu nkuru zine za mbere, tukifashisha intahe za bamwe mu barundi batorohewe muri urwo rugendo rwa Serbia, no muri iyi nkuru turifashisha intahe y'umwe muri abo yatwandikiye ati: twebwe aba mu Burundi turafise ingorane zo kuja muri Serbia. Ejo twaragiye ku kibuga c'indege dufise ibikwiye, ariko baradusubije inyuma ngo ntibikunda. Badusavye igipapuro tutazi ngo citwa OK to board. Ivyo vyabaye twari duhejeje checking turi muri salle d'embarquement. Twari dushika 15, tuza twumva haje umukozi wa Sobuje yitwa Oscar atubwira yuko abantu bose baja muri Serbia bidakunda, ngo bahejeje gusohoka itegeko rishasha rivuye muri migration ya Serbia, aja twereka igipapuro ngo ribimenyesha. Badukuye muri salle d'embarquement, twaragerageje kuvugana nabo nyene baranka ko tubandanya urugendo. Ikindi kintu cambabaje, hariho komanda sinamumenye izina akorera kuri aeroport. Twebwe abahungu yatanze itegeko ry'uko badusopa mu masakoshi yacu yose, aradusaba dokima zacu zose twari dufise. Bajeje kudusopa, aca tubwira ngo tugende. Baciye baraduhana passport zacu, bajeje kwanira visa bari bashizemo. Turasavye mudufashe kumenya neza ivyo bintu ivyo ari byo. Ivyo bishitse mu gihe mu ndwi iheze abarundi benshi bahagarikiwe ku kibuga c'indege ca Istanbul muri Turkiya, mu gihe bariko baja muri Serbia baraheza basubizwa inyuma. Igipapuro gishasha abari Bujumbura bahawe kivuga ko abarundi bashaka kuja muri Serbia bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura bakaba baca ya Addis Abeba na Istanbul, ko bategereza kuba bafise itike yo kugaruka mu Burundi, barayishe hoteli kandi bakarika iminsi kwiye n'itariki bazogarukirako. Bategerezwa kandi kuba basifise assurance medicale ihuye n'iminsi bazomarayo. Ubwo rwandiko ruvuga ko udafise ivyo adashobora kwinjira mu ndege. Urwandiko rwongera ko ibintu bibiri ku muntu wese aca ku kibuga c'indege ca Istanbul. Icambere, ategerezwa kuba afise ico bita OK to board, urusha gukurira indege ruvuye mu gihugu umuntu agiyemwo, visa canke ikindi gisabwa. Ubwa kabiri, ategerezwa kuba afise visa ya Turkiya mu gihe afise itike imushikana muri Turkiya. Naho bantu bejo babwiwe ko ari amategeko avuye muri migration ya Serbia, biboneka ahubwo ko ari amategeko y'indege Ethiopian Airlines yishuze kumbure ibisabwa n'ibihugu vya Ethiopia, Turkiya na Serbia. Ntawuzi ko ayo mategeko yerekeye abaja muri Serbia badaciye muri Turkiya.
hari abarundi benshi batubwira ingene urwo rugendo rubatwara amafaranga menshi. Hari abariko baragurisha utwabo kugira baje muri Serbia. Twobahanura kubaza neza ivy'urwo rugendo ntibagwe mu rudobe. Nahano turangirije igice c'ikiganiro cino munsi, tubemereye kubandanya dukurikirana ayo makuru no kuyabagezaho naho ubutaha. Tugarutse muri rwa rukurikirane rw'inkuru rwagenewe kuvunira akagohe abarundi bitegurira kuja muri Serbia. Iyi nkuru tugira tubashikirize igira gatatu, ikaba ituyagira ku mabi bamwe baboneye mu rugendo rwo kuja muri Serbia. Kuvaho abategetsi ba Serbia bakuriyeho viza ku bantu bose bakoresha pasiporo y'u Burundi mu 2018, hari abarundi batari bake bagiye muri ico gihugu. Bamaze kuba benshi bahejeje bagasaba ubuhungiro ico gihugu, abategetsi ba Serbia baratewe amakenga nabo barundi baja kugumayo bakibera mu makambi y'impunzi mu gihe ico gihugu kitari kimenyereye kwakira impunzi zigumayo. Kuva muri Kigarama 2021, igipolisi ca Serbia caratanguye guhohotera bikomeye abarundi baja muri ico gihugu, bakabategerera ku kibuga c'indege ca Belgrade, bakabasubiza inyuma kandi baba bakwije ivyangombwa. Mu nkuru ya mbere twarababwiye ingene iyo ngingo yo gukura viza ku Burundi yabayeho. Mu nkuru ya kabiri twababwiye urudandaza rw'usuma rukorwa na bamwe mu barundi babesha ngo bafasha abantu kuja muri Serbia. Mu nkuru y'uno munsi tubabwira amagorwa bamwe muri bene wacu baboneye mu rugendo rwa Serbia. Inkuru tuyihera ku ntahe y'umwe mu baherutse gutaha mu Burundi amaze kwankigwa kwinjira muri Serbia. Ayo magorwa tuyatanga mu mico itatu: ihohoterwa ribera ku kibuga c'indege Belgrade, amagorwa yo ku kibuga c'indege ca Istanbul muri Turkiya, hamwe n'ubunyonyezi ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Reka mwumviye intahe y'umwe mu baherutse kwankigwa kwinjira muri Serbia. Yagira ati: amahoro, nagomba ndabashimire kubona mwarashize ahabona iki kibazo c'abarundi baja muri Serbia. Nongere ntange intahe ku vyanshikiye. Jewe nagiyeyo mu ntango za Kigarama 2021, twebwe twagiye turi bane, jewe n'abashikanje babiri hamwe na muvyara wacu. Abitwa ko badufashije bari baturishije amadolari 1000 kuri umwe wese, no kuvuga hafi miliyoni 12 z'amarundi twese hamwe. Ukaca wongera ko amatike yatwaye hafi miliyoni 14 z'amarundi. Tukigenda nta kibazo twagize mu nzira, haba mu kibuga c'indege ca Bujumbura, iciya Addis Abeba muri Ethiopia canke Istanbul muri Turkiya. Twageze i Belgrade muri Serbia turi 12, yari twebwe bane n'undi muryango w'abantu 8, umugore, umugabo n'abana batatu, umugore n'uruyoya, muramu we w'umugabo n'umugenzi wabo. Tugishika i Belgrade twakiriwe n'abategetsi n'abapolisi baza barasaba passport z'abavuye mu ndege bose. Basanze uri umurundi baca bagushira ku ruhande. Bahejeje kuraba passport zose, wa mugwi w'abarundi baciye batujana kutwicarika ahantu batwumviriza mu kibuga c'indege, icumba canditswemwo ngo help free lawyer, umushingwamanza afasha ku buntu. Ni mu gice cyo hasi muri aeroport. Baratubajije ibitugenza muri Serbia, bamwe bavuze ko baje gutembera, abandi ko baje gusaba ubuhungiro. Mu mwanya wa mbere babanje kutwereka ko ari abantu beza, baradusigura ko atakibazo tuza kwinjira mu gihugu cabo, gusa bisaba kurindira gato. Baradusavye ko agenda abantu nka batatu bakatuzanira imizigo yacu twese. Kubera twari dufise amakuru ko hariho abahora basubizwa inyuma, twibwiye ko ari byo bigira bitubeko. Twaciye turungika umuvyeyi dusigarana uyoya gwiwe. Ibyo twabikoze kugira bagire ico batinya ntibadusubize inyuma. Imizigo barayizanye kiretse uwa muvyaranje. Twarababwiye ko hari umuzigo ubura, batwishuye ngo nta kibazo uraboneka. Haciye amasaha 2 atagishasha batubwira hari umwana yagwaye, se arabibabwira, baca barahamagara abaganga, baca basaba ko baja kumuvurira hejuru kubera hasi hari hakanye cyane. Bigenze gutyo twe twibajije duti abo birakunze baragiye.
haciye haduga wa mugabo n'abana biwe batatu n'umuvyeyi n'uruyoya, natwe turungika mushiki wacu tuti ntitubure n'umwe yofuma ashobora kwinjira muri ico gihugu. Hasi hasigaye jewe, mushikanje, muvyaranje, muramu wa mugabo aduganye abana biwe be n'umugenzi wiwe. Twaragumye muri aeroport hasi, mu nyuma niho haje umugore w'umupolisi yambaye umwambaro w'akazi, ngira yari umushefu. Aratubwira n'akagaye kenshi, aratwihweza n'akagaye kenshi, acasaba ngo batwake amatelefone, barayatwaka, batubaza amahera dufise, turavuga. Ivyo biheze, batuzaniye urupapuro ngo dusinye. Ndarusomye sanga nubwo kutwanyira kwinjira muri Serbia. Nca ndabibwira abo twari kumwe, duca turanka kugisinya twese. Mugabo bapolisi bobo baragisinyeko. Baciye batubwira ko atana kimwe naho tutagisinya ko ari bisanzwe ko mu nyuma baca batuzanira ikindi kitwemerera kwinjira. Niho badusaba ko twoduga kurindirira hejuru bongere batugaburire. Ivyo twaravyanse kuko twari dufise amakuru ko uduze hejuru ubujanywe ku ndege igusubiza inyuma. Twanse baciye batubwira ko atamfungurwa baduha, atamazi, atatwaretse turonka hasi. Aho niho twabonye ko bitanguye gukomera. Aho twari tugeze isaha 8 z'umutaga, mu gihe twari twahashitse isaha 11 z'igitondo. Twarabonye twarete hasi, ariko baratwankira kuyijamwo, bakaguma batubwira ngo tuduge hejuru. Isaha 10 z'umugoroba batubwiye ko baba baza gutora bamwe baduga hejuru kubuza umwana ko twebwe tugira dusigare kubera twanse kuduga. Babitubwiye wa muramo wa mugabo yari yaduganya abana na mugenzi we baremeye baraduga. Tuba dusigaye hasi turi batatu, jewe mushikanjira mu byaranje. Twarasabye ingenzi zaza zirarengana ko badutiza telefone tugahamagara wa mushingwa manza wo kubuntu, ariko nibatwemerera abapolisi bagaca bitwengera ngo reka guta umwanya, nta congereza kivugwa muri Serbia. Nta marira tutahaririye, mugabo naco vyababwira kubera twavuye Istanbul tuvuganye n'uwaturondereye impapuro, twaguma twibaza ko atubuze kuri telefone acarungika umuavoka aza kutuvugira kwari ukwibesha gusa. Narasabye ko bahamagara wa mushikanje wundi tukagumana baranka ngo ndamukeneye ninemere nduge. Twaranse kuduga, mugabo baca bamutwereka kuri ekran, yari muri biro, mbona yicaye ahantu heza atekanye ari kumwe n'ababana, aho naciye ndema. Natwe duce turemera kuduga kuko twari dushonje dushaka na toilette. Ako kanya baciye baja kumubesha ngo tumutumyeko. Yarabakurikiye baca baja kumufungira muri konteneri iri hepfo ya nivo ya mbere, ari naho baca bagiye kurira indege. Agiyeyo yasanzeyo wa muramu na mugenzi wase w'abana batatu hamwe n'abahindi batatu bafungiweyo. Nibe barabangura umukobwa babashira hamwe bose. Twe natwe tuduze, umupolisi yagiye araturemesha atubwira ko biza kugenda neza, tugiye kurindira aho hantu baza kutugaburira isaha 3 z'ijoro, kariho baza kudutora batujane mu ikambi y'impunzi canke muri hotel. Twaramwizeye kuko nta kundi twari kwigwire. Twaraduze ni bimwe n'imizigo yacu, duca dukata iburyo, duca tubandanya ico kirongo caherera. Twararenganye aho badandariza tugira tugure ico twihembuza, bakatubuza ngo dushika dufungura. Tukiyashika narumvise amajwi avuga ikirundi, ariko nkabona ko aragasho. Hari hakanye cyane kuko yari kontenere y'icuma ikikijwe na neige nyinshi, ibintu bimeze nk'urubura bikanye cyane. Mbajije uwo mupolisi ko aragasho, yambwiye ngo niho turindirira badutora saa 3, ariko ngo ntitubibwira abo bahindi.
twarinjiye dusangayo umushikanje na babagabo babiri be na babahindi batatu. Aho hantu harakanye cyane, hasa nabi, muryama ku ntebe, amaguru mukayamanika ku maplastike ari indani kubera ko hasi yabakanye cyane. Twaragerageje kwifuka bikwiye ariko imbeho ntiyahera. Twaguma dutera inkuru kuko twari mu maganya, tuvugana ingene twahenzwe, mugabo tukagumana icizere ca saa 3. Baraduhaye imikate, twashoza amazi. Twarete yaho yasesera indani, haranuka cane. Saa 3 igeze baraje baratwugururira, tuti Imana iratwibutse turinjiye. Naho kumbe hari indege yaja muri Turkiya, bashaka ko kudusubiza inyuma. Twarakomye induru, turagarama hasi, turarahira ko tudasubira inyuma. Ariko rero wa muramu wa mugenzi wa se w'abana bo baremeye barurira indege ibajana Istanbul. Jewe n'abashikanje babiri na muvyaranje baca batubwira ngo dutekane, ngo nibadusubize inyuma, batwereka aho twicara, kumbe bari barindiriye ngo ingenzi zirengane.